Ujya se ngo ntagoye kwenda ashobora kumuhinyanyura wa muhungu. Ni ngorane. Erega aka kazi no kuvuga ukonda kamara mu myanya miremire. Niko ngenda niga etape ku yindi bose nkamwiga n'amabuja nkamwiga. Nuko bimeze vraiment. Kandi rero hari ikindi. Ugiye kwita umusaza aramujaniranye. Reka ntibakunda kunyemera ko nza kwisoma. Ushaka rero guhera uwo munsi. Usigo nyera zikanzo nzogurira mama kubunane. Yo. Ico gusa. Nyereka ikanzu ushaka kugura mama kubunane ku buryo nduze fashe umuzigo nduze azovuga ati umwana wanje hora mu gisagara kwe. Basha ziruzuye izi zose. Ariko nyine izi zose hari hose ziruzuye. Izi ziri kwa mashurwe mama ntazo yokwemera. Aratinya ibintu kuma murasara mu maso urabona bagamba mama babibi nabo rero neza zirahari ngaziriye hari anye. Sigaro nizo mbashaka we rero uko uzobigenza. Urabona ko je mpembwe 50 ku kwezi nazo ndazisiriya ziratsimvye. Ikintu naco gukora nzuriha umushahara wa buri kwezi uzura katakatamu mugabe impuzu warayibitse kanzu asha we ni ngorane okay wono ku mugoro mbwo ucuzuga cicagura nkacamba ndayikubikira hantu oya je nta kibazo kandi rero ubwira ubanza rumwe maratsi majambere ndakubaza ni gute wakuye ujya mukobwa kike ukamukura ruguru uzi kumuzanye kweri kwa boss wanje ese wari umwibagiye vy'ukuri none harimo ikibazo nana nuko boss wanje umwibagiye ukuntu ameze urashobora gufata umwana w'imyaka 20 asesuka ngakurya ukamuzana kwa boss kweri haka ntubona ko washoye imfizi ku macuniro kweri hagiye ufuma uzane mu biba takinyoteza nandi uko afata umubiri umuyabaga nkurya bose waramuzani hajya mu misi n'urugo uzokumva ari vurugo majambere wari wabutse handi umurungi kakweri ushaka kumbwira yuko mutamasubiri yange so yiwe none sha majambere uri bagiye kwingasira ariko ntiwe pesure mama katinika he kwivumbi ryari rihari yatari kigeme karame boss ukunda isuku kweri asha kubi ega je burya numvise uri mu isuku kuva kera none ubwo mukora n'uruhuka asha nariko ndaheraheza ngaha aye nawe urabibona kige sa egera ngaha atora yego none kige sa ayo maso rege Imana yakuremye yaragutatse kandi ntabyutse birasanzwe oya kandi ufise amaso meza gusumba ya nyoko buca icyo se cyoroshe urumva ari niyumvira yuko ibyo kubura umukozi n'ibisanzwe ahubwo wobivamo ukitwa umukozi wa nyirarureshwa ariko gikuru ukaba ukazuramenya boss ico yifuza reka urakutse byose ni ukududurirako radudurira ko kugira ngo menye ibyari byo reka umbiriye mu migani ntanzi no kutahura ibyo ushaka wadudurira ko umbira ico ukeneye menye ico nkora ariko urabizi ko twenga neza urabizi ko ufise iminwa myiza none ewe boss nawe urandyohera iyo umukobwa afise iminwa myiza arayisomagura sinakumvise neza subiramo nshaka nze ndagusomagura rimwe none se bisanzwe mbiza boss ndakubwira ubu koko ukeneye uve gusoma umugore wawe hari ugaruke kuri jewe koko ga boss ubu neza jewe narinzi ko yuko umfata nk'umwana wiwawe ubona je ntangana n'urya mwana wiwawe koko urakenyeye neza ngo jewe unsome jewe nahora ndabyumva burya hajya je suko nteye nyimba bajya ba mbere ari byo babakorera ari byo bamenyere kubakorera
jewe suko ico gusa no kubwira boss nyimba arakazi ugomba kumpa ngira akazi ndagukorera ariko ibisumbije ibyo atarakazi shwi kige egiraga ekaye egeri no gatowe ndakubwira jewe tarebye akazi mbarira turacayaga atari byo akazi umbwira wihorere umviriza rero jewe burya nari mpuzanye mu rumuri nari mpuzanye mu rumuri ngusayangane use neza kunyankiye rero wowe ukunda umwijima reka ndagusuke mu mwijima mbega wowe ukunda umwijima reka ndagusuke mu mwijima mbega untega iminsi nkande ubaye imana wewe ubaye imana ubuzima bwanje buzimana yo mwijuru yonyine ndi bosi wawe uri bosi umugabo ubuzima bw'iwanje ntabwuzi ego kweye ngo ansome apfe hariya ku mugore azi kunsoma jewe ivyo ni biki oya ntavyo nokwemera nkavyumva babimbarira nkibaza ngo nibyo gufyina ubu rero ndavyiboneye yo mbega akamaramaza k'umugabo ito kanyarire ahubwo reka ndaburya mukobwa ukuntu mukurage nkamurondera kandi kazi nyarukani nyarutsa kwakwanya n'ahandiho ibintu ntangoye kubona erega je nicyo ndabibona siba ndi mwiganzo nije mbona imikweterane ijoro umurango boss ibintu bicana ko mbona ijisho aguma arondera kuntu woshobora guhura n'ujya mukobwa nije ndabibona ugatebagana ujya mukobwa so bagiye kumuzana umukwega rugo mukura rugoro ndakurahiye mama wawe mutazokwiruka mama wawe muzokwiruka umukobwa murungitse kurondera inoti nta murungitse kurondera abana reka nyaragase ndamukure hajya banguka kiri muzima jewe ndagiye ibizoba nubyo bwo ngo sinakuburiye n'agasaga mama fiancé wanje yambwiye yuko mu ndwiza azotuma abantu baze gusaba irembo niko yambwiye rero n'ukuri mama nagomba ndagusabe induru zawe na papa n'ukuri ndagusabye uwo munsi ndizoba humura nati ndagusezeranya yuko urubanza ngo ruzoba kandi zugenda neza cyane ibyo wanje na papa wawe byose ubu ni sawa humura bimeze neza n'ubura nawe ko hari ibintu byahindutse aho bigeze mwaraneye ubwoba umwanya wose muguma mushwana ndi muri saro nkabumva nkuko murashwana mu cyumba niyo mpamvu nabonye nze ndabikubwire ntihazobe induru muhave mumaramaza imbere y'abashitsi Nadia humura ubu bimeze neza nzi bisubira ko twumvikana papa wawe no mezi ndabizi bisubona ndabibona sige dusohokana dutemberana nuko ibintu byahindutse muri urupangu sawa uko ndabibona bimeze n'uwo munsi bizoba bimeze uko nyine bizoba bisumbaho kuko icyambere nambe tugiye gutangura kwitwara nka mawe ukora data bukwe sawa mama nta kibazo gusa gasomere kumubona nke kwitegura habuze iki amahera papa arayafise je nimuzana ko ibintu birebire ene urubanza rwanje zo bimeze neza haha we kandi sawa mama ura nuruhugiye ngiye hanze gatoya gufata akayaga numva nameze je wanjye amwe gato ndarusha sawa ntakubwira ngo uterize iyi pataro si yo mwana uyu munsi iyi niyo bamesheje kigeme ninde yayimeshe kigeme yameshe n'ibisanzwe n'ibiki nakubwira nti jewe mfise ingorane ngo tera iyo se ariko shetani irakunda abantu bakijijwe iriko irangurikirana insange ngaha munzi wanje none nubona nyene mutama nkunda wumve yuko urukundo ndagufitiye rudafise igipimo akamara amazi ndacarindiriye umunsi umutima wawe uzonyemera nk'umukunzi wawe
ndawusatu ubugukunda kigeme urasike mukama wanje n'umutima yagucapi umviriza shetana nsange ngaha mu nzu kandi narakijijwe nkubwira ngo terese we kige murabena aho sindi kigeme Karame. nyaruka Sabwe mawe. manuka manuka None mawe nakoze iki kuri prank? ibi ni biki Ntabyo nzi. ubu mubwiye soma ibi ni biki ibi si wewe Jewe nabyo nzi. ubuye ngo mubwiye yuko aka kanya azoza kuva muri nakurize Jewe nabyo nzi. Jewe aka kanya uvuye ruguru uranze no kumenya gucapa umutima uraje kumenya gucapa imitima nabyo nzi Jesse. impuza mutari ndazimeze impuza naze ndazimeze si wewe Jewe. ni wewe Ego ni jewe. none ndagishije bikintu Jesse. ngira ndagukorera ikintu uzoyimbuka inyeri z'umukobwa urahora mu funga umwoshi ndakwigitsira nimba warutse yuko jewe nkina urabuza kukinira Nyaruka ngaha mu gice mu murebe. Oya iminota 5 sawa uri kurarira nimba ababyeyi baba batakwigishije jewe ngira ndakwigisha icyo ari cyo isi ngira ndakwigisha icyo ari cyo umugabo w'umuntu uranyumva rero ngira ndagukorera ikintu ku buryo uzorinda usaza atari umutima usuye kwiyumvira atari umutima usuye gucuta kwiyumvira umugabo w'abandi uri kuranyumva haguruka nyaruka sinagukunze ko ari mu diaspora je ndagukunda kubera ndagukunda niyo mpamvu nemeye byose wambwira kira kintu cyose naracemeye sheri ibyo bintu sibyo barabesha mama arangatiye telefone mama
telefone mu telefone musabe imbabazi. Mama wani bibiri. Mama urabona ibi bintu nababwiriye mureke kuguma mushwana na papa. Rabi n'abanyu bariko barankorera jewe mama. Naje tekereza. Biraza ni shavu rikabivuga ariko avugishwa n'ishavu. Mama ndamukunda cyane mama. Ndabizi. Mama narababwiye mureke kuguma mushwana. Narababwiye mureke kuguma mushwana muga muranga kunyumva. Mwaraze kunyumva. Naje basimvira. Umbaye wande mama. Umbaye wande mama. Naje imviriza basigatubashe. Reka kwishira mu kuvyo. Araza kugutahura. Aracashavuye banze ubureke kwanza muhakanya kwanza atekereza. Araza tekereza araza kurondera. Araza kurondera igisha bari kwayigira. Papa Naja! Papa Naja! Johnny, nibiki kombona? Nazi. Mubebe aruka. Wowe yugiye ntugaruka. Urabona ibiriko biraba muhira nawe uri kuragenda utagaruka. Ambuteyaje none ugasimbuka rondera indi koze. Ngeruka umwana yatugwara nga. Muyumva amahoro hama aha ni muhiri wanje Pasika banza uramutse umuntu nyoko wawe yagiye na nyakubye niwe yagiye ama daba igikombe cy'amazi umuzanira amazi yego ama rero mukobwa hani muhira wumva amahoro wumva utekane wumve kutekanye n'ukuri nta ngorane n'imwe uri umwana nk'uyu wanje na Karina nisanzwe mfise umwana w'umukobwa ameze nka wewe nuko gusa yamaze gusohoka urugo yarigiye kubaka ariko wumva amahoro ko aha isoko ari muhiri wanyu baso wawe nukuri tekani utekanirwe wumve ko wisanzuye ngaha yego ama nibisine ibyo birashika nakore murakoze ko wamfashije tora amazi umwe wizagirwe n'umukama murakoze yego murakoze cyane Pasika akiri iki gikombe shiriyo Ego. Hamanda kubaza none ko bariko barakwiruka ko ariko so wari wabakoreye wari wakoze iki cyangwa wari wabivye hari ivyabo wari wabatwaye ewe mubyeyi ndagucira ku mayange umva n'umubosi araho nakorera nukuri uwo mubosi baragengaho barandemaniriza ibintu bitashoboka barambeshera umutunzi nyamutunzi kweli akubeshera umubosi wakorera mana ya barambeshe umva umubosi yarabwiye mabuja ngo jewe ngo ndamushaka ngo dukundane yampaye abwira nyoko buja burya mana yanje niyo ntanduro ya byose mukamara ikigo
jewe rero ujya hajya ujya mu bosi yamaze kumbwira ngo dukundane mukundane jewe ndamwanyira ntiyabona ko ungana n'umwana wiwe je naramwanyiye aca arampindukiriza ku rubugu araruntako akubeshera ibitari byo ararementanya neza kandi ari umupapa akuze ari serugo sebako sebakazana muganga nashaka kukwibariza kuri ibyo dusiguriye nta yindi ndwara cyangwa ikibazo umwana wacu yoba afise bon en fait sinari bwaheze Nadia apart yuko afise ikibazo cy'amaraso muri we afise iyindi ngorane ya hypertension rero niyo mpamvu burya nakubwiye ni mpamagara umudamu wawe icyo nababwira ikiri mu gifate nk'amwe burya iyi ndwara ni indwara ishobora gutuma umuntu apfa ubwo nyine sur place amarabiranye ubwo nyine atagusama birimo surtout iyo aronse ikibazo cy'ibintu umure bitameze neza ama stress ibintu nk'ibyo rero mwebwe murazi ko murababaye non seulement yuko muza ngaho bitaro byacu mwe murababaye ibibazo byanyu byo mu ngo kimuhira mugerageze bimwe bimwe umwana ntabimenye ntazarabimenye ibyo usanga abavyeyi bashamirana imbere y'abana bijye ni ibintu bibi cyane bishobora gutuma umwana agira problème psychologique ugasanga agize ikibazo gikomeye cyane ikintu kidashobora atari cyiza ku magara yiwe niyo mpamvu mugerageze cyane ndabizi yuko mwebwe bashi ndabizi sinize kwidonagura mzee ugerageze madame wawe nawe nyine agerageze kukurabye nkuko wabisiguriye intandaro ya byose urumva ni namakuru mabi yaronse rero amakuru mabi yaronse rero atari yiteze yatuma izi ngwara zigira gute ziseruka ubwo nyine yari ama stress amwe ashobora gutuma umuntu ingwara utaruzi ufise ziseruka biturumbuka ubwo nyine niyo mpamvu rero ndabasaba yuko cyane mugerageze twebwe twese twakuze n'ababyeyi ntibaze ko basokuru bacu batari bafise ibibazo n'abanyoko bafise ibibazo byabo mugabo baragerageza kuraba ukuntu babicinga abana batabibona ni byiza byo kugwana imbere y'abana gushamira imbere y'abana si byiza muganga uvuze gutyo nibuka ko hari ibintu byinshi twoyaga ariko kubera ko bibaye birebire gatoyi madame nasaba yosubirayo rero nta ngorane akabanza madame rero ashobora kureba umwana nta ngorane ariko sino umwana arakira araza ntumugire ubwoba tuko turagerageza tugire amatraitement yihuta kandi ari ku rwego rwo hejuru kugira ngo turabe ko yisura gutanga ikintu yego en fait ndahavye ingorane dufise n'ibiza biraca hirya no hino mu mubano wanje na madame nari nkeneye yuko nomenya neza na neza ko umwana ari gwaje mzee ushaka kumbwira ko ushaka gupimisha ADN eko urafise amakenga na mugenzi wawe bon sindabihamya cyane ariko icyo kintu nico coza gikura amakenga mu nzira Buje nibaze ko nta ngorane narijya wavuze ko udashaka yuko dushyira amaraso umwana wawe y'undi muntu kace tubwira ko nk'abagiye bigisayira hama tugerageze icyo tudaza kukugwinyisha ariko uko biri kose wigumye kunyisha muza kuronka ziri positive azo ari byiza ziri negative nawe nyine mwigumye kuko ni wowe uvuze ati ndabishaka ego biragoye ariko urumva nta utinyingwe
yamaze kumwinjirana umuntu atinyigwe ndatinyi yamwinjiranye yego sawa je nibaza nangorane reka turaza kugerageza ariko Jesse sinibaza yuko ari igihe cyiza cyo kubikorera bivanye na situation ihari oya nkuko wabivuze reka umuntu atarataza bimenye hakiri kare urubanza rumwe rumara zibiri ko byitayemo n'ubu ni twari tuzi ko afise anemi kandi ubona ndi umuntu yifise yategeza kuba afungura byose anemi ntitwinjirane hama n'ivyo vuze vya tension je nari nzi ko tension igwara abantu bakuze nka twebwe ubu n'abana bato basigaye bazigwara none mbere bashaka basigaye bazivukana ibyo biragoye sinkakene bwanga je ndarindiriye hari sawa merci basanze umukobwa wacu atari amaraso yacu. Shira hasi cyangwa kwica umutu. Shira hasi. Nimutarambona neza. Ubuze nka keburaje.